tuvuze ibyo abatwa batatu bavuzwe ngaha ntibaje barapresenta umugambwe officiellement naho yoba ari mu mugambwe Sénat cyangwa Prona ce n'est pas officiel ari nga en tant que représentant du peuple batwa rero kutinya yuko amakungo canka abandi bavuga yuko turiko turagomba kwanga ko umugambwe ko ari umugambwe hari umugambwe mwinshi yese nabishigikira kuko constitution y'u Burundi iruguruye ivuga yuko u Burundi uri mugambwe mwinshi ngaretse ko règlement d'ordre intérieur turiko turahinyanyura nibazi yuko règlement d'ordre intérieur est statique irahindagurika sero ibihe tuba tugezwemo uyu munsi rero turi mu bihe umugambwe CNDD-FDD ari watsinze amatora wonyene nitwobinyegeza birazwe rero cyo gituma nibaza yuko jewe iri phrase govamwe nkuko commission propose murakoze honorable Ngendakumana Sylvestre murakoze kunyongera kanya nari namaze gutanga position yiwanje kubijanye nakaga phrase kagira kabiri kubijanye na politique ungira mvuge kubijanye n'amategeko muri logistique nako turaronka umwanya wo kuyiga il faut éviter les probabilités niko twabyize uvuze ngo il peut ahubwo ni exclusion nk'ubu turashinga amateka 108 kikaba cyanditse uko nabo bari mu yindi migambwe turashobora kumukuramo ntaho yitwara ndabakara muri legislature heze hari abashinga amateka bari babiri ngaha mugabo kubera hari handitse ngo iri droit baragiye muri biro ari babiri gusa umwe yaciye agenda urasigara ngaha rero ikindi kira kabiri hariho le caractère obligatoire d'une loi iyi loi nayo turiko turiga iyi règlement ifise la taille d'une loi organique si loi isanzwe mu kirundi bavuga ibwirizwa ryunganira ibwirizwa nshingiro ico gituma mubona nitwari tora ngaha ritegerezwa kuja muri cour constitutionnelle kugira ngo irabe neza yuko iyi règlement intérieur de l'Assemblée nationale yisunga ibwirizwa nshingiro ibyo bavuze rero kubijanye n'ama article n'ingingo ziri mu ibwirizwa nshingiro sindabigaruka ko je suis d'accord avec mugabo iki kintu cyuko twokwemera ko iri peut-être je m'insurge en faux kuko twaba turiko turagifera dans le sens itari légal murakoze honorable Chiza Ernest murakoze nyakubahwa kumpa akanya jewe nagiye sinja kure kuko urabona habaye discussion y'umwanya munini bamwe bavuga bati iyi phrase il doit être multipartite iveko abandi bati yamara il peut être multipartite abandi nabati kagumeho cyane baza yuko habaye ma discussion y'umwanya munini kandi ashobora gutuma izi discussion zidashobora guhera muri rusa manda ino règlement baba duhabwa uburenganzira rero setanu yo kudesida yuko cova ko canke kagumako a mon avis je mbona yuko ko baduhaye ubwo burenganzira tukatubona yuko tubona forme yiyi legislative turimo mbona yuko akantu kova ko hama tukavansa n'ibindi bikorwa murakoze honorable Muhigwa Jean-Marie murakoze mwubahwa kunyongera kano kanya naje nta byinshi mvuga kuko izina gushikiriza bagenzanje benshi babivuze ariko nongere ko yuko mu byukuri mu byashikirijwe byose burya hari byatanze umuco iyi notion multipartite suppose la présence effective de plusieurs partis représentés à l'Assemblée nationale ni kumona ntandema nikibimbwira hanyuma rero turemanga tukemeza yuko igihugu cyacu Burundi kiri muri multipartisme kuko n'amatora aherutse twagiye mu mwarabibonye imigambwe irenga 200 yaragiye mwihiganwa hanyuma barundi sinzi baratora programme bayije inyuma y'umugambwe CNDD-FDD none rero ko turi ngaha turiko turatunganya iyi règlement intérieur ni règlement intérieur propre kuri législature 2025-2030 rero kujya ijya amendement terekera ibere pare nkuko ujya mugwi w'abashinga amateka twahaye kino gikorwa babitunganije mbona ataco byo kwica kuko kano kantu tuvuze ngo iri droit wo bari umutego twiteze muravye ingene n'amashinga amateka
yubatse hanyuma kandi muvuze ngo iri pe hako dutera confusion cyo tukitega umutego tugakuyeho naco bitwicira reka tugumane kurya urya mugo bashinga mateka badupropose iyi amendement ko bari ubutungane murakoze murakoze haciye umwanya munini hariko haraba uko kutumvikana canke izo mpari babuze nuko babifata niho Daniel Geraze Ndabirabe yacafata ijambo ababwira ko bokwemeza bakongera bakandika ko ibiro vy'inama nshingamateka bizoba bigizwe n'abavuye mu nama nshingamateka aho we yabona ko ari nk'umuti wa nyuma wo guhinyanyura ako kajambo kasa nuko kabananiye guhinyanyura gwe twaba tugeza ngaha munkundire bijambo très honorable hanyuma kitugeza tutacumvikanye ko turagira election murakoze murakoze muwa murongoye ino nama nivyo ikibazo gikomeye gituma bamwe bose bikangura kuko kiba ari ikibazo nkoramutima rero ivyavuzwe sinegwa ndabisubiramwo havuzwe vyinshi bimwe bisa mugabo l'esprit irimwo kandi yumvikana abagiye bavuga urumva ko bisunga amategeko bisunga ibi bisunga biriya ariko igihugu nkuko twabivuze gutunganya igihugu no kuraba kure tugaruke rero muri makeyi rijya il doit être multipartite reka icyo tukireke il doit être multipartite namwe mukaba mwavuze muti reka turabe kino gihe uko tumeze hano kuko il doit être multipartite aba independant mubakuramwo kuko simigambwe il doit être multipartite mugabo twebwe hano havuzwe byinshi sinigwa ndabisubiramo reka ijya il doit être multipartite tukireke muga tuvuge tuti ile mucandike kugira mwumve neza il est représentatif des membres de l'Assemblée nationale. Il est représentatif des membres de l'Assemblée nationale. Donc, habahari. Kandi na honorable Zeno buriya uko navyumvise yakivuze nacyo cyagenda muri iyo nzira. Il est représentatif des membres de l'Assemblée nationale. Nabo les membres soit baserukira imigambwe, soit baserukira bamwe twavuze les indépendants, soit bamwe bakopte bose. Donc ni ikintu gishobora kuduhuza twese présentement kugira ngo noneho dushobore gukora tuje imbere. Murakoze. Koze ngira ngo abamane ko barasama jambo si bibi kuyasaba ariko yatwo ko avance si vous permettez kuko aho kantu kateye impari iri doigt iri peu dushizeho iyo phrase il est représentatif des membres de l'Assemblée nationale. Je nous ai clair. Nkuko benshi babivuze règlement d'ordre intérieur nkuko na constitution bivuga itegurwa à chaque législature. Idutegura iyi règlement ni législature. Mu yindi myaka hazotegura yindi. Kaduha ijambo honorable Ntunguka Deogracias hanyuma aho kandi bave tukarengana
keswa afise gishasha. Murakoze cyane mwubahwa urongoye ibikorwa ku mijambo. Mu ntunge nari nabasabye kuva kera ama intervention yagizwe na honorable Martin hamwe na honorable Muhigwa, niyo nari nshigikiye yuko aka kantu bavuga ngo iridwa etre multipartite ko kovamwo, kuko nari nshigikiye yuko kugira ngo ireglement d'ordre intérieur turiko turasubiramwo bari bayikoze bisunze composition y'abagize inama nshinga amateka mu ico gihe. Ubu naho tukaraba iyi reglement d'ordre intérieur tugomba dushireho izokurikizwa baravye composition y'abashinga amateka bari mu nama nshinga amateka. Rero kandi irafise igihe izoherezwa ni imanda, dutoye abandi izohinduka. Jere nashigikira yuko toguma kwi proposition yatanzwe na commission kuko ntaco yica. Mwavuze uyu nyakuba honorable Sylvestre yavuze ati tukoze tukagira iri peut-être nta uregifera kuri muri incertitude nuko dukoresha amategeko ibintu biri clair. Rero nasaba rero ko sinobandanya muhava mugafata ingingo mwaye ma proposition se yavuzwe mugafata ingingo ati dushimye iki ari ukucemeza tukacemeza cyangwa se mwebwe muturongoye mugafata ati tushinze iki hanyuma ibikorwa bibandanye. Murakoze koze murande kuwe gevate siganyuma mugabo office jamwe nyuma c'est la plénière ni mwebwe ndi ko ndamwebwe kuri et amendement. Le bureau de l'Assemblée nationale comprend un président et des vice-présidents. Icho giwena article 176 de la Constitution de la République du Burundi. Alors, akanuka il doit être multipartite. Kubera gavyura gateye makenga gavyura polémique turakaretse. Tuva tuti il est représentatif des membres de l'Assemblée nationale. Ibirimwo twese. Turacumvikanye ko. Dere yo kandika. Honorable Suguru. Uramba barira nenasaba ijambo imbere na ico cyumwe ndagishikiye. Murakoze. Honorable Manirambo na Vena. Murakoze je mbona umenga kino kibazo cyadutwaye umwanya kirakomeye bidakenewe cyane kuko uri kuraraba ingene constitution ibivuga neza birikwiye kandi nta numwe twadukuyemo naho twanditse kurya nyene gusa nta numwe twadukuyemo uri ngaha wese arimwo kira noneho no muri arineye kurikira baciye bashirako akandi kaza ga complete basi baravuga bati la composition du bureau de l'Assemblée nationale tient compte des équilibres constitutionnels no kuvuga yuko ibintu bihagaze neza aho ko bari kugira intuzeye ibintu dotro bidakenewe. Murakoze. Murumviriza ko ibiriko birabera mu nama nshingamateka rero ako kajambo ko hagomba kuba harimwo imigambwe myinshi iboneka mu nama nshingamateka vyababereye ingorane abatwaye inama nshingamateka ko itagomba kuba biro igizwe nabo mu mugambwe umwe uko vyanditswe mwibwirizwa shingiro ry'u Burundi bugendera ko muri kino gihe. Ivyo rero nivyo bageze ko birabacanga canke bayobera ingene bavyifatamwo gutora inyishu niba bakavanamwo canke niba bakarekeramwo vyabagoye. Imari nyinshi zavutse zimaze iminsi ishika kuri 2 yose batari baronka ukungene bashobora gutora ngo babone ingingo canke babone biro izobatwara gushika mu mwaka w'2030.
wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone hama uraca ujya ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi mwahejeje gufyonda subscribe ndabashimiye cane.